kwigenekerezo rya 2025 nzero mwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha n'ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize Petero Nkurunziza hejeje gutsindwa mu rubanza yari yashingishije yitwarira Bernard Menge David Gakunzi n'umumenyesha makuru wa televiziyo France 3 abacamanza bakaba bashikirije ko ivyo Petero Nkurunziza yavuze ataho bifatiye amafaranga agera ku muri yari dumwe miliyoni 225 ibihumbi 693 n'amafaranga 107 vy'amarundi niyo yanyurujwe muri uyu mwaka ivyo bishikirizwa n'umushikiranganje w'intwaro ibereye mu gihe urongoye urikomewe yiyamiriza ukudahana ivyaha kuri mu nzego za leta hanze y'igihugu cacu naho mu Rwanda baramutse binjira inyubako nshasha ya kaminuza mpuzamakungu mu gisata c'ubuvuzi. Ndasubiye ko ikaze murano makuru yacu tuyatangurire mu bijanye n'amategeko kuri uyu wa kane niho hatanguzwa urubanza rwa Petero Nkurunziza n'umubirigi Bernard Menge umwanditsi w'umurundi David Gakunzi hamwe n'imbonesha kure y'abafaransa France 3 ubwo rubanza rukaba rwabereye muri Sentare y'ikosorero Tribunal Correctionnel mu gifaransa umukuru w'igihugu c'u Burundi abagiriza kumutyoza mu nkuru yacishijwe ku mbonesha kure mu gihugu yerekana amabi akoregwa mu gihugu hari muri nzero umwaka w'ibihumbi 2016 ababuranira abagirizwa icaha bavuga ko bazobandanya berekana amabi n'ubwicanyi bubera mu gihugu tubakurikire. Urubanza nyene rwagenze urabona twasanze hariho nk'abavoka cyane n'abacamanza batari bazi koko Burundi batarabazi ibiba mu Burundi rero ibyo twavuze twatanze n'ibyemezo cyane cyane nangwe kuri jewe nk'ivyambaye ko ntibavyemera ariko nabonye yuko baciye batanga nayo igituma bateze amatwi icyo twashimye nuko baduhaye umwanya umwe wese batamugoboje bakamuha umwanya akwiye akavuga ibyazi ibyo yiyumvira hanyuma nabo bakumviriza ibyo byadushimishije cyane. Uru rubanza kabaye akaryo keza ko kwerekana nkuko twama tubikora amabi yabujya butegetsi bwa Nkurunziza. Urabona je nibaza ko Nkurunziza n'abamuhanuye nibaza ko batiyumviriye neza imbere yo gushingisha uru rubanza kuko bibaza ngo bagomba kwiyeza. Oro siko bitegeza kugenda bashinze urubanza ku kantu gatoyi ku bintu ibihumbi n'ibihumbi biriko biraba amabi ari karaba. Rero mwabonye hano kabaye akaryo keza ko kubwira ubutungane bwo mu Bufaransa bwa mbere na mbere mugabo kandi n'amakungu kuko urabona hari ibimenyesha makuru biriko birabikurikirana kabaye akaryo keza ko gusubira kwibutsa amakungu ko Uburundi butwagwa n'abicanyi hanyuma kwabaye kandi akaryo ko gusubira gutabariza abariko barahura n'amabi hariya mu Burundi nico nashimye kandi ikindi cyanjyohe cyane nabonye ukuntu ubona abacamanza b'abafaransa wabonye ko hariho n'abagomba gukorera amosozi bumva bariko barumviriza ibiba mu Burundi ico ni ikintu ciza cyane nezerewe. Ubwo rubanza rwarangiye ku muhingamo w'uyu wa gatatu abacamanza bavuze ko ibirego Petero Nkurunziza yashikirije yitwarira Bernard Menge David Gakunzi n'umumenyesha makuru wa France 3 ataho bifatiye. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi barahagaritswe umutima niyegeranywa ry'amafaranga n'ibifungurwa biriko birakogwa n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD ku banyagihugu basanzwe bari mu ngorane zidasanzwe z'ubukene. Marie-Louise Baricako arongoye uwo muhari atinya ko ivyo bizoshika aho buba ubundi buryo bwo kunyaga abantu akabona ko uko ari uguhohotera abarundi bari basanzwe mu ngorane nyinshi z'ubukene. Marie-Louise Baricako akaba abivuze inyuma yaho uko gutoza amafaranga n'ibifungurwa ku nguvu bimaze iminsi bikogwa mu bice bitandukanye vy'u Burundi tumukurikire. Igihugu c'u Burundi kigeze ahakemba by'ukuri abantu bariko baranyagwa utwabo kuko batavuga rumwe na leta abandi banyagihugu nabo batotezwa mu buryo bwinshi. Inzira ya mbere ngo nibaterera amatora n'umwana ntakija mu ishure ngo akora ibibazo adatanze amara y'amatora ntawe ukija kwa muganga nta n'ukija ku isoko abayobozi bacitse nk'ibisahuzi bitegera uwihita wese bitoteza. Inzira ya kabiri ikaba iyo gusaba abarundi ngo kuri ya mahera y'amatora bongere ko amashikanwa yo guhereza Imana ayo mashikanwa atozwa ku gahato
ibikorwa bigahagarara igihugu cyose kikajugumizwa ngo nibahereze. N'ivyo nyene birateye impuhwe n'agahinda kuko ubutegetsi bwananiwe gutandukanya ivy'amashengero n'ivyo kurongora igihugu. Naho vyari bwaboneke ko abantu bashikanira Imana ku nguvu, abategetsi bakwiye kwirinda guhuvya abantu babatuma gutoza amashikanwa ku nguvu ngo nay'Imana. Iyo Mana twebwe siyo twigishijwe. Ubusahuzi bugira gatatu buca mu vy'umushikiranganje w'ubutungane aheruka gushikiriza vyerekeye kunyaga abitwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi nabo babakekwa ko bari mu bishe President Melchior Ndadaye, ngo bikaba ari mu ntumbero yo kuzohava bahindishi leta canke abantu boba barahombeye. Igiteye isoni cane nuko amatwa dusumira ivyo vyoba vyaratanguye gushirwa mu ngiro kandi atamanza turumva zacitse. Twebwe mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi turiyamirije iyo ngendo igirita igihugu mu manga yimika ubworo no kwifumbereza igihugu cose cabuze iyo kija niyo kiva. Mbega abana b'u Burundi bari kubarererwa hehe? Hamwe n'ubwo burongozi ataco busonera ataco bwibanga, ubwo abo bana ntibazokura babibona bakamana inambu bagasahura bagira ngo biremewe birarekuwe. Turatewe agahinda kandi n'ingene abanyagihugu muri rusange n'abakenyezi bene wacu baburaniwe babohewe amaboko imugongo n'iyo ntwaro yarijejwe kubagirira neza no kubateza imbere. Ntibakigira iyo bava n'iyo baja, baburagizwa muri vyose. Uwimbuye agashora ntaca atahana, inzira yose agenda aratanga, atatanga naho akahasiga ubuzima. Nukuri birarenze. Ako umuntu aronse kose leta icitwara, ako yokwirengagije leta icisimbirako. Bamwe barundaronda nk'uko umufasoni nyakubahwa Denise Bucumi yabise, barashirutse umwete bagira ngo igihe nicagera co gukinjura baze bagende batwaye vyinshi bishoboka. Yamara ivy'isi ntibihera kandi ntibikwira na rimwe. Ngo biratangaje cane kubona muri kino gihe indongozi z'igihugu c'u Burundi ziriko zifata ku nguvu abanyagihugu ngo bashikanire ibimazi Imana mu gihe abarundi birirwa baragandagurwa, abandi nabo bakaba barahunze bagasanzarira mu bihugu bitandukanye. Bivugwa na Pastori Bosco Kwibishatse avuga kandi ko Imana itemera ibimazi bivuye mu biganza vy'abashesha amaraso. Kubwiwe ngo ni gihe ahubwo cyo gusaba Imana imbabazi. Tumukurikire. Biratangaje n'ikibazo gikomeye cyane kubona abayobozi bashobora guhamagarira abantu gutanga ibimazi, ubundi n'isi iri kwirahera. Nta kuntu kumva umuntu abantu ashobora kuvuga ngo bajye gutanga ibimazi nk'uko mu gihugu cyacu twumva ariko bahamagariye ngo gutanga ibimazi byishimwe. Mbega yemwe iryo shimwe abantu bariko barapfa, iryo shimwe abantu barataye izabo, iryo shimwe abantu imiryango uno munsi iri mu bibazo bitandukanye, iryo shimwe n'ishimwe nyabakinukuri. Ahubwo harageze ahantu ahubwo twebwe twese turira Imana tugapfukama tukavuga tuti Imana tabara igihugu cacu turabe yuko amahoro yogaruka. Rero ibintu by'ibimazi cyangwa ibintu byo gutanga by'amashimwe n'ibindi byose bariko barakora, iyo byose ni igicaniro c'abayare, kuko igicaniro c'Imana no kuri ntaho bigaragara yuko uno munsi Imana yo kwakirira umuntu abantu b'abanyabyaha bariko barakora ibitabereye. Nayo mu bijanye n'intwaro ibereye amafaranga y'amarundi angana umuriyaridi umwe imiliyoni amajana 225 n'ibihumbi amajana 693 n'amafaranga 107 niyo yamenyekanye ko yanyurujwe muri uwo mwaka uheze. Ivyo biri mu cegeranyo cashizwe habona n'umushikiranganje w'intwaro ibereye umupfasoni Jean d'Arc Kagayo. Abantu 120 bikekwa ko babigizemwo uruhara bakaba bamaze gushengezwa muri Sentare ijejwe kugwanya ibiturire. Tumukurikire. Dans le cadre de la répression, des enquêtes
sur les cas présumés de corruption. Mu ntumbero yo guhasha abanyuruza amatungo ya leta, amatohoza kubikirwa ko bagibiturire yarakozwe. Imanza 15 zerekeye abantu 120 zarashizwe mu biro vy'umushikirizamanza mukuru wa Republika mu gisata kigwanya ibiturire. Leta yahahombeye amafaranga ngana muri yari dumwe miliyoni 225 ibihumbi 393 hamwe n'amafaranga 700 y'amarundi. Kuva amatohoza atanguye muri ayo ayamaze gushika mu giga ca leta ni miliyoni 226 ibihumbi 193 n'amafaranga 100 y'amarundi. Mu ntumbero kandi yo kugwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta, ibikorwa vyo kugenzura ku mabarabara vyarakozwe inshuro 216. Amafaranga y'amarundi angana miliyoni 139 ibihumbi 59 amafaranga 137 y'amarundi y'amande niyo yaciwe. Muri ayo miliyoni 58 ibihumbi 291 n'amafaranga 116 y'amarundi yaratojwe arashirwa mu kigiga ca leta. Kugira tumenye neza ko amatungo ya leta atunganywa neza nk'uko bikwiye, ibisata vya leta 24 nivyo twashoboye kugenzura. Dusanga harimo uruhombo rw'amafaranga angana miliyari 22 miliyoni 924 ibihumbi 75 n'amafaranga 112 y'amarundi hamwe n'amafaranga 50 y'amadolari y'abanyamerika. Mu ntumbero yo guteza imbere intwari ibereye no kugwanya kujya ibiturire mu mashuri dufashanje n'ubushikanganje bw'indero, mu mashuri dufashanje n'ubushikanganje bw'indero, mu bushikanganje bw'intwari ibereye twarashizeho twongera turakwirikirana mu mashuri yisumbuye imigwi 38 yo kugwanya kujya ibiturire. Le ministère a créé et encadré 38 clubs anticorruption dans les lycées. Aho ishirahamwe gishinze kugwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta Olicom ririyamiriza ukudahana ivyaha kwibonekeza mu nzego za leta, mu gihe leta yo ivuga ko yashizeho inzego zidasanzwe zo guhasha abarya ibiturire, akabona ko nyabuna izo nzego zaje kuvyunyura. Gabriel Rufyiri abona izo nzego ari ibikanganyoni kuko abategetsi birigwa bariba atacamira, na izo nzego zo ziriho kwizina. Tumukurikire. Nayo maraporo yose ahari yerekana ko amategeko y'u Burundi ari bikanganyoni atashobora gufasha, kuko nk'icyo gipolisi kivugwa nta muntu numwe yashizweho n'itego ry'umukuru w'igihugu rishobora kukomakoma. Abo nabo nibo biba menshi, hakaca haza hisentare idashobora kumviriza umushikiranganje canke umuntu ari we wese afise igihagararo c'umushikiranganje. Nabo bajenero bose mwumva nta iyo sentare yitwa kwidasanzwe kugwanya igiturire nta hantu na hamwe ishobora gufata cyangwa ngo ibaze abo bantu. Tugaca twumva rero yuko twebwe amategeko ahari by'ukuri agoye kumva no gutahura. Ikibabaje gusumba aba bakozi bo mw'iyi brigade leta yita kwidasanzwe yo kugwanya igiturire, baba abacamanza bo mw'iyi sentare yitwa kwidasanzwe yo kugwanya igiturire, abo bose bafata amafaranga menshi asumba ayo abo muri ya sentare ntahinyuzwa bafata. Abo nabo muri sentare ntahinyuzwa nibo imanza ziciwe n'iyi sentare ntice kubabwira leta yita kwitasanzwe zica zungururizwamwo, nabo gaca bavuga bati none abo bahembwa menshi nibazice. Rero murumva ahubwo izo sentare be n'ico gipolisi ako gutuza ikugwanya ibiturire, twe tubona ahubwo ko zisasagaza ibiturire, kuko zitera n'umwijyane, zitera frustration mu bakozi batezwa gukora rumwe, batezwa kuvuga rumwe. Ivyo rero twebwe mw'ishamwe rikome twamaturiko turabivuga, ariko leta yaranse kubihindura, yaranse guhindura amategeko. Kubera iki? Kubera abasuma basunze inguvu leta. Twebwe tumaze kubona ko ibintu bimeze gutya, ahubwo dusaba ko leta mu maguru mashasha, naho tuzi ko ibisuma bifise inguvu zikomeye mu kino gihugu cacu, ibintu vyasabwe biri mu maraporo yavuye mu Ruyigi, yavuye Igitega, hamwe no muri ya nama rukokoma y'ubutungane, eka n'ivyasabwe biri mu maraporo yakozwe n'abahinga ba ONU kubijanye no kugwanya igiturire. Twebwe tuvuga yuko vyoja mu ngiro kugira ngo ibiturire bigwanywe mu gihugu. Mugabo twe tubona bigoye kubera inguvu abasuma bafise, kuko uzokwihenda wese akabikora ingene tubibona nuko tubona ko bashobora kumutwara gatwe. Ivyo rero kugira ngo ubikore bisaba kurinda, bisaba ko wewe uvuga uti jewe naho bazonyica naco bizombwira ndiko ndakorera ineza y'igihugu n'abanyagihugu.
Ishirahamwe riharanira agateka k'abakenyezi ryaratunganije inyigisho zikarisha ubwenge mu gutunganya imigambi mito mito y'iterambere ngo babikoze mu ntumbero yo kwanka kw'abakenyezi ba kino gihe boguma basaba ico bipfuza cose abagabo babo. Umwe mu batunganije izo nyigisho Esperance Ntirampeba arabitubwira, tumukurikire. Icatumye rero dutegekanya ibikorwa vy'uno munsi vyo gutegura imigambi mito mito ku bakenyezi, murazi ko dusanzwe turishira hamwe riharanira agateka k'umukenyezi. Muri ako gateka k'umukenyezi naho musanzwe muzi ko vyinshi turakora ibijanye n'inyigisho zo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi. Rero kenshi iyo turiko turaraba mu bijanye n'amabakorerwa abakenyezi, twarasanze ko harimwo n'ico kintu co kuguma mu rugo, ugasanga umukenyezi yagumye mu rugo arindiriye ko umushinga ntawe waza n'isashe, canke ugasanga se hari umukenyezi yamenyereye ko misi yose azokwama umushinga ntawe washitse na gasabune n'umunyu n'udukamambirika akantu kose ugasanga ari umushinga ntawe. Mugabo tuca turaraba tuti muri iki gihe ca none tugezemwo ntibikunda ko umukenyezi w'ubu aguma yicaye ngaho. Tuca tuvuga ati reka dutunganye izi nyigisho kugira ngo tubahimirize abakenyezi bakura amaboko mu mpuzu bashobore gukora nabo utugambi duto duto. Ari naco gituma mwabonye mu nyigisho turiko turagira babereka ingene bigambere ntango, ingene biyumvira umugambi, bakabereka ingene bashobora uwo mugambi bamaze kuyumvira, bakabereka bo kuyumvira aho borangurira uwo mugambi, bakabereka n'ivyo bohera kugira ngo batangure uwo mugambi mu tuntu duto duto. Rero dusha tuvuga tuti mu gihe umukenyezi yoronka utuntu two kugira ngo yiyungunganye mu rugo, nimba ari utwo turengarenga dandaje, nimba ari utwo dutomata dandaje, utwo tuntu twose duto duto nico gituma mwumva tuvuga ko ari utugambi duto duto. Uko kaza kari kose karabasahiriza, kuko hariho iyindi migwi tuba twarakoranye nabo akatubwira nukuri aho tugeze ubu turabona ko iterambere mu rugo nukuri kunyigisho mwaduhaye ntitwidoga. Nayo mu bijanye n'inkino, imyiteguro y'urukino ruzohuza umugwi w'intamba mu rugamba hamwe n'umugwi w'igihugu ca Gabon uzoba kwigenekerezo rya 23 ntwarane uyu mwaka ngo yifashe neza. Ibi bishikirizwa na Reverend Kuriyo arongo ishira hamwe ry'urukino rw'amaguru ryo mu Burundi FFB, aho abandanya saba abarundi bose kuzoza gushigikira umugwi w'intamba mu rugamba kuko uramutse utsinze uzoca uronka amahirwe yo kuja mwihiganwa ry'umupira w'amaguru wa Africa CAN. Ubu munsi rero twakunze kuvuga cyane urukino rukomeye cyane ruzohuza Burundi na Gabon. Ni urukino rukomeye kuko urazi yuko mu itsinda turimo umugwi wa Mali ufite amanota 11, umugwi w'Uburundi ufite amanota 9, umugwi wa Gabon ufite amanota 7 na Sudani y'Epfo gusa. Twebwe rero tuzokwakira umugwi wa Gabon, urazi ko urukino rwa mbere rwabereye hano muri Ville Burundi bwanganije na Gabon itsinda kuri kimwe. Hanyuma rero umunsi wa 2023 twarangiye mu 2019 tuzobakirira ngaha kuri stade Festival Gasore. Ni urukino bambaye cyitwa twashimye kubwira abarundi ko bitwaramwe bwa mbere twabona bambaye ko mu rukino nitwatsinda tugenda muri kane bwa mbere twabikukiye muri 2025 turiko twafutuka bidakunda. Rero tumugarira umwe wese kugira agwiteguye n'udakina yitegura iyo concentration uba tukatembera kugira concentration y'urukino ukagira icyo kuvuze ukavuga uti tuzotsinda. Hamwe gice cyane gukunda kumenyesha amakuru ni byiza yuko mutangura muravuga aho dukomeye ibyo kugira ngo dukore neza, kandi mwese murabizi gutanga kuza murabivuga mukavuga umwe mukamuvuga rekalite mukavuga nyene uhagarara neza kwa 2023 isaha 9 z'umuhingamo aho Perezida Gasore. Ni urukino rero twafashe ko ari urukino simwe ndavyita mugabo ukomeye cyane. Murazi ko igihugu ca Gabon ni ukomeye cyane, murazi ko murazi ko muri Arsenal imyanga muranuzi ashobora kuza cyane ntazi ntibabimenya, mugabo biba byiza aje kugira ngo bazotsindwe cyane bishike bakwiye, kuko badakwiye hari igihe bashobora ngo twari tumunsi mukuru. Biba byiza rero kandi bose baje ko n'abarundi baramukeneye kumubona kuri stade yacu ya Perezida Gasore.
Amakuru yacu tuyarangirize mu bivugwa hanze y'igihugu cacu kubona harubatswe kaminuza mpuzamakungu mu gihugu c'u Rwanda ngo ni inkingi ikomeye mu gisata c'ubuvuzi muri ico gihugu byavuzwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame mu birori byo kugurura ku mugaragaro iyo kaminuza. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Innocent Habumugisha. Iyi kaminuza yubatse Butaro mu karere ka Burera mu birometero 80 uvuye i Kigali ugana mu majyaruguru y'u Rwanda hafi y'ibitaro bya Butaro bizobereye mu kuvura kanseri. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame amaze gufungura ku mugaragaro iryo shuri yavuze ko ari inkingi ikomeye mu buvuzi bw'u Rwanda ndetse n'akarere muri rusange. Partners in health known here Inshuti mu buzima nk'uko tubivuga hano bagize uruhare rukomeye mu rugendo rwacu rwo guteza imbere ubuzima kuva kera. Iyi kaminuza n'indi nkingi ikomeye mu kubaka ubushobozi mu buvuzi bw'u Rwanda no mu karere. Twishimiye rero kuba dufite aho duhuriye n'iri shuri. Icyiciro cya mbere kirarangiye kandi cyakozwe neza cyane, ariko turacyafite byinshi byo gukora. Guverinoma y'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange twiteguye gukomeza gukorana namwe mu gutuma ibi bigerwaho ku buryo burambye. Working with you to sustain the momentum. Umuyobozi mukuru w'umuryango Partners in Health ari nawe wagize uruhare mu iyubakwa ry'iyi kaminuza, Dr Paul Farmer, yavuze ko badashidikanya ko iri shuri rizatanga umusaruro kuko leta y'u Rwanda yabagaragarije kwibashyigikiye. Abanyeshuri bazajya bemererwa kwiga muri iyi kaminuza n'abarangiza icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mashami y'ubuganga cyangwa se medicine, kubaga, surgery cyangwa se abafite icyiciro cya gatatu mu mitangire y'ubuvuzi rusange. Mu mwaka ushize wa 2018 abanyeshuri 300 banditse basaba kwiga muri iryo shuri. Kugeza ubu 24 baturutse mu bihugu 12 byo ku mugabane wa Afurika batangiye amasomo yabo. Nino kuri no nkuru dusozere kwa no makuru yacu ndabashimiye ko namwadukurikiye naho utaha.